ku myaka 2 heze ubu nibonye ko yazakora vugisha ukuri shara hari va ngaho oya reka twinjire arahari nimba hari basi ndamusore gute si hari musore kandi amakuru ufise nuko bavuga ko abana n'umugore ngaha shaka mbone uwo mugore nawe ndamubone ariko ni vyiza muganire muhuza madame sava umeze neza ndabona uratuje bebe arameze sindi umukubita arakuriwe nani wamukubitira ikira bronze uyo se niwe yirondeye cyane udiringa na Aslion wawe Aslion félicitations bro gogo félicitations kuko biri kose urababaye n'ivyo kugira yunguke imyaka 3 yose dukundanye uramubwiye félicitations ariko gira yunguke umwana n'umugisha ariko la bronze acha mukira ku minota 2 ivyo basi kutambwiye ko ufise umugore Amarira ukambwiye ati narabimenye ndeni nkavuge ukurigana none nk'ubu muri rundomekereje ngaje ndawe kutambwiye ko ufise umugore basi ndayimenye yakubwira nkande egaye wari umuhabara umuhabara wa hehe umugenzi n'umusheri nibikibi ese umva wishimye kuntwara umukonzi ndamugutwara kubera tumaze kugera kuri ndamugutwara kubera iki umva wishimye umva umutima wawe basi ndago umutima gukira urubanza wiwawe muri tuwaza wiwawe canke wanje umukunzi wiwawe wewe canke wanje rero sinzi kigiye gukurikira meruka mukorana clip video yambwiye kuri umukwini video wiwe urumva none birangiye hera bivuyemo rero hera abayandirimba ikivuyemo mwari kumwe yarakuririmbiye kugeza no mu gitanda waruzi byategerezwa gogo je nandi jambo numva novuga mwari kumwe n'uyu igihari reka ngende gusa ndababaye kandi cyane ariko nawe nyene kuritani biwacu n'ubundi turi kumwe ninde hari umunsi urambona hari umunsi ndarara yaje kugira ntengano hari umunsi yaje kugira ntengano no madame reka kurira ntubabaze umwana ari mu nda simoni byo mukozi simubona Aslion twihanganire cyane nubundi ntango tadufise gahunda yo kurinza umugore wawe ariko twadushaka kumenya makuru yimva kandi ameze neza kuri Aslion umwe twaheruka muri Simba Gang tukaba twagiye tumubona mu zindi management zitandukanye no munsi twashaka kumenya ni igiki kije imbere kuri Aslion tubabarire cyane ngo tadufise gahunda yo kurinza umugore wawe ngenda baramutse mwese bakunzi ba Akamo TV uramusi rero tugiye kubashikiriza ibintu bimeze neza cyane gose kuko mubibona turi mwibarabara aho twaramutse tugenda mu Carama aho tugiye kuraba umuririmbyi yahoze muri Simba Gang iyo nawe si wundi ni Aslion twamubonye ahenje atandukanye yaravuye muri Simba Gang agenda mu yindi management ariko uno musi rero tukaba twumva ayandi makuru yuko uno hano turi kumwe yahoze ari sheri wiwe ariko rero nahari sheri wiwe afise undi mukobwa babana mu nzu nk'umugore wiwe kandi yateye inda la bronze uri tayari ndi tayari gusa je sinibaza ko biri serious biri seriye umviriza umukobwa si topera hamwe no mubona vraiment wacumigiriye oya je baransiguri canke no kumubeshera uramusirera mugumane natwe kuri kamera uko mubibona kuri micro ngo la belle hama turi kumwe na sheri wa Aslion wo yarazi ko bakiri kumwe ndakwihojeje gusa ndakwihanganishije ndakwihanganishije umviriza reka tugende amakuru yose uyibonere n'amaso yawe mukomeze bagomana natwe rero tubereke amakuru agezweho ameze neza tege sizo ndamuzimwo nyene ndatugende umurabe oya kweri ako gusa nturire oya akibazo tugiye uyakira ntuze kurira sindi sire vraiment karibyo sawa wahabonye hanaba Javre ani haba hanyine ni haba oya no hanyine ni haba hanyine sheri sa oya vraiment sheri sa haba yanguti oya sa cyahunzi sa werindira tugendera baza sawa tugendera cyabikoze neza kumenya bana yanje hoti kewe ni sawa none ibyo ni cameraman yo manzi nzega toy sorry oya ngo tukuvugishe gatoya meze neza kurira gashusho ndabibona umeze neza
mbega abantu none ubu nyene none maze mubwira icyo mu cameraman akora ibyo bintu oya rindira kwanza tubize oya banzi oya nkasheri wanje cyabona je umuntu w'umugabo byari bitsina byose ni radio ku musego nibisanzwe ihangane tuganire nibisanzwe nabyo hatari umuntu w'umugabo nyene tuganirije ku ruhande gatoya amatuku tubaze akantu kamwe gusa nashavuye suko baganiza abantu babagabo oya sihangane hama meze basi tuzobikata basi tubwire ibi tuca tubikuramo turaza kubikuramo muzobikata bwa manzere mumbwira akantu rero mwana uvuze ati tuvugane tuvugane nane none madimi amanzire ndimye n'ikibazo manzire mpasigaye dimi yasi kibazo ariko dimi yasi kibazo gusa makuru anza nkimenye ukuri kwayo buke kwanza vuga kwanza buke no kwanza gusarisha urumva tuje kwanza kubatemberera cyane cyambere kudutemberera abakobwa babiri kandi basa neza kandi je bishobotse no kugwana ugwana kubera iki ahanye baje tuvugane neza oya je sinumva ukuntu umuntu yokinisha umutima wanje rindira gatoyi kwanza hama tumuganirize neza oya je sinibaza ukuntu umuntu yokinisha umutima wanje nk'uku kwanza yimutse ryari urumva ndakubwira abronze banzirindire kishavu kwanza natwe muganirize uyu kwanza amanza muturangiye atuye kwanza ahantu hari none ushavuye gutyo none ashavuzwa n'ibikinga umviriza uyu mudada yitwara bronze uramuzi je ntawe nasi tubwiye tuje kuraba Aslion arahaje Aslion ku myaka ibiri heze ubu nibonye ko yazakora vugisha ukuri shara hari vangaho oya reka twinjire arahari nimba hari basi ndamusore gute si hari musore kandi amakuru ufise nuko bavuga ko abana n'umugore ngaha shaka mbone uwo mugore nawe ndamubona hama twumva ikinasigura shaka kuraba Aslion hama byose bice bikemuka basi reka tubikore kinyamuka oya basi reka tubikore kinyamuka je kurako je sinzi je akamene ni munchorere ngaho we turagucira ntugira ikibazo rindira kwanza duheze manzi Aslion hamataza gucorera turavanga gucorera mana abantu bafise ibibazo byaboshe musohore asohoke hama basi manzi musohore hamaze nane n'uwo muntu wiwe twumva canke niba ariko arabesha tubimenye musohore kwanza gatonda gusa cyangwa mpamagare mu giko harabona mukeneye kugambanira umuntu w'umupfanye oya si kugambana n'umuntu mani nawe usohora je ninjirire none winjira none bakusumbye ngopfu turavugana buke oya basi tuganire duhuze sivyo duhuze twege tuje kuraba Aslion ngaha nimba ari mu nzu muduhamagarira none mbega we na Aslion ja oya n'umukunzi wanje kandi giye kinini kandi twakoze byinshi urumva twaronderanye byinshi sinumva ko muno mwanya yo cyaje kuzana undi mugore jewe mari agashate yarambwiye tuvyaye ndavyanga ndumva nini yerigeza mbwira tuvyare je ndavyanga hama ibisigete zakimenya muhamagare tubiheze ndumva nini ndayambaye reka je sindamuhamagara nimwinjirire ngaba ari ibintu by'ishavu rose nimba oya na bintu by'ishavu byo kugana wabihevye na bintu by'ishavu usansigurira kakana mugakate je singombisa ntangorane he ego kweli wow gogo wow felicitas nene wanakwakira yunguke tari na mahoro aho ngaho ariko be ngize ukuri bino bintu biri serious canke barakubeshyera bari biri serious mwana afise inda ihera warambwiye tuvyare ndanga nase ko tuvyarana Aslion kuzana amakamera ameze neza oya sikuvuga ngo kuzana amakamera je nababaye hama twiganirire ubundi twiyumvire uno munsi rero Aslion no mudada urabizi yuko je naheruka muri mu rukundo nawe ariko rero uno munsi twaroza amakuru yuko ufise undi mugore kandi nako arakuriwe arashuha arasarango makada hamuzane nguye namuzane kandi kibazo yindira kuze twaherukana muherukana ryarira bronze wewe tuguma kandi mu rukundo hareze ukwezi tuguma mu rukundo irabindira kuze none vyari ngombwa ko umva ko ariko aracitinga akora gucitinga ariko kinisha imitima y'abantu bro kubera iki nigiki nagukoreye mu rukundo wovuga nako ni nk'ibyo kugira ubizane tubizarira imbere we just kugira ngo abikise ariko ni vyiza muganire muhuza madame sava umeze neza ndabona uratuje pepe arameze sindi umukubita arakuriwe none niyo mukubitira ikira bronze uyo se niwe yirondeye canke udiringa na Aslion wawe
Aslion. Félicitations bro. Gogo felicitation. Felicitation. Kuko biri kose urababaye n'ivyo kugira yunguke. Imyaka 3 yose dukundanye uramubwiye felicitation. Ariko ngira yunguke Acamubwira ku minota ibiri. Umwana n'umugisha ariko la bronze. Acamubwira ku minota ibiri. Ivyo umviriza ivyo ni ukuntu mwabanye mu rukundo wewe muri babiri. Uko biri kose umwana n'umugisha kandi umwana agiye kuza vuba cyane. Nubona ko kuri wewe Nasigure rero gako je yansabye ko tubyarana nkabyanga. Okay. Nawe ni mutugiye. none umuntu yaragerageje bikangana tuna nari gucangirika nakindi kandi nakoze nk'icundi mugabo ari wese yokora no bateye inda yo kina ariko cyanda Nije naranse ko nerinda. we nta kibazo rana office Urumva ko wancitinga ariko Misi yose nabikubwira ukambwira ko bakubeshera abantu bo muri industry barabesha barasambura nico bajeje. none ubundi bwo kwa munyagireza imisi yose ngo naka mwari ko mugiriki ngo naka mwari ko yagiki Kwanza aho wimutegare gasinzi n'igihe wimukiye. Natangaye. ahubwo sinzi mwakubwiye aho ndubu n'umubuye de urandomekeye umuriro midono Oya namuriro reka abantu bose babimenye. Reka abantu bose babimenye. Bumve ko twatandukanye ya mafoto twahora dupostinga umwanya wose abantu batubona. Nk'ubu ninde yose yogaruka kandi kundesha. Aslion tumuze nk'umugabo w'intwari ariko rero saza turashaka kutubwira bizakugendeye gute kugira ngo umve ko wakomeretse umutima undi mukobwa no munsi uba witeguriye kwakira umwana. nyene bibaho none haruhagarika ibi ko bije nyene ko umuntu avyakira ariko ico nakoze coco it's fine tubirabaho birashika umuntu agakora amakosa akagira ariko ntabwo yakana umwana wawe Gogo namubonye mu ndirimbo nibaza ngo n'umukwini video. Bisanzwe. Okay. Byavuyemo ngibyo ngaho murabibona. Nene Aslion ngiki witeguriye gukora uno mwanya ko la bronze amaze gushika kandi tubona ko ufise undi mugore akuriwe. Muri abo babiri se urahita mwonde. Iko none. Ingeje niyegerera umuvyeyi hakuno. N'umugabo wanje. Undi mugore afise umugenzi n'umusheri nibiki bi Ese umva wishimiye kuntwara umukonzi. ndamugutwara Twari tumaze kugera kuri ndamutwara byinshi. kubera iki Umva wishimye umva umutima wawe basi mbega umutima ugukira urubanza. wiwawe Muri canke tuwaza. wiwawe canke wanje umukunzi wiwawe wewe canke wanje Aha rero sinzi kigiye gukurikira. Meruka mukorana clip video. Yambwiye kuri umukwini video wiwe. Urumva none birangiye hera bivuyemo rero. Hera bayandirimba ikivuyemo. mwari kumwe Yarakuririmbiye kugeza no mu gitanda. waruzi byategerezwa Gogo je nandi jambo numva novuga. mwari kumwe n'uyu Igihari eka ngende gusa ndababaye. Ndababaye kandi umusheri wawe ariko nawe nyene kurizana ibibazo n'ubundi turi kumwe ninde hari umunsi urambona none yaje kugira nte ngano Ukwezi guheze yaje kugira nte ngaha yaje kugira nte sinzi ivyo ari kwavuga ntavyuzi mubazi simuri kumwe se kwanza ko wishofa ndakubaze ko wishofa wazi ibintu twacanye wewe ivyo mwacanye mu bisumbi ibi wanje ivyo mwacanye mu bisumbi ibi sawa ivyo mwacanye mu bisumbi ibi wanje mwacanye mu biki na mpamvu yo guharana n'umuntu ameze nko kwawe mwacanye mu biki sandabizi fendo fazogaruka kanye nta mwanya ufise wo guharira n'ibintu by'iwanje kuko yega sije twoharira numubona ngaho mubazi atari Aslion ubundi bwo reka ndakubaze wewe ari mubazi nagona gukunda nigiki nakoze ukwezi kose na message nakora mu kwezi kose kundondera gusa ari kwera ko ari ikintu runaka ukeneye cyangwa ari kwera ko just imyaka ibiri yose imyaka ibiri irenga ubu bishitse gusa nkagira ubu yo gusa nibwo ubonye yuko vreba yuko byari bikwe yuko basi uyu namamagara basi kutambwiye ko ufise umugore rero kambwiye ati narabimenye ndeni nkavuga ukuri gaye none nk'ubu muri rundomekereje ngaje ndawe kutambwiye ko ufise umugore basi ndayimenye yakubwira nkande ega we wari umuhabara umuhabara wa henzu ni wewe cyane jewe
kindi kintu je numva novuga gogo Uje kumurondera kwiki igari ngomba ngende Haride nashaka menye ukuri nashaka menye ukuri menye ukuri wakubona ega ngaho naza ndamusanga ngaha gogo iyo naza ndamusanga ngaha yari kumenda bebe barambeshera urabizi uyu mwana afite utujambo tuturomance okay nisangana namaze kugira gute namaze kuvuga nyene kaba mubeshera ariko unaho barakubeshye none ariko ndashaka kumenya Aslion umwe avuga ngo numuhabara undi ngo numuhabara kuri Aslion muri babiri umuhabara ninde none wegeze numuhabara ba mu rugo okay bisigura ko la bronze numuhabara ngaho muno mwanya urambwiye ko genda umuhabara koko genda kiye none wihute la bronze reka ishavu tuvuga niki nani yamaze kungira umuhabara je nakindi kintu mva novuga nakindi kintu mva novuga je oh guys ibintu karo bigeze aha temba canke arenze uramusi la bronze rakaba birangiye agiye n'amarira menshi cyane avuga yuko Aslion amyise umuhabara no musi Aslion ni gute ubona ko binuza kubikemura ubundi bwo yakujanye ngataje ko ndi kumwe n'umugore ariko ubundi yahora avyumva ariko ntabwo yari ari siyo ko ofisi umugore hano mu rugo yabibonye rero wayi none kubera iki mwahisemo kuzana amakamera buri kintu cyose utabanjije basi no kumbata ariko n'umundi atakubaze ntabwo ari kutwemera ko tubuza nk'ubu tworara twawukanye ukuntu ndamuzi wahukana nani nk'ubu tworara twawukanye umwana ari mu kuvuga nzi ko azovuga turi kumwe okay ukibaza ati wanabiraheje mu nyuma dossier kabiyindi dossier amangira umwumva mwamuri ariko nkuko bikimuye hano hamugahitamo ko ari ukunda no mu nyuma naho twagenda bizi ko ndizera neza ko Aslion nza gushobora kubikemura agatekanisha umugore we Sherry, I'm sorry. Mbabarire tubyarabaye ariko no madame reka kurira ntubabaze umwana ari mu nda simoni byo mukozi simubona Aslion twihanganire cyane nubundi ntango twadufise gahunda yo kuriza umugore wawe ariko twadushaka kumenya amakuru yimvaho kandi ameze neza kuri Aslion umwe twaheruka muri Simba Gang tukaba twagiye tumubona mu zindi management zitandukanye no wese twashaka kumenya ni igiki kije imbere kuri Aslion tubabarire cyane ngo dufise gahunda yo kuriza umugore wawe nuko byahetse niyo mpamvu ari kudoda please I'm sorry Aslion urashobora kudukundira tukakuganiriza gatoyi kugira ngo manzire ko umugore wawe amanza tuze kwanza ndabizi muri no mwanya ntashobora kugutahura ubunyene ariko vyibuze umuha umwanya ndamusiga bitari karari ndamihangane tubabarire cyane ariko nawe ubundi nta gahunda yo kuza twari dufise sivyo ikiryoshe ni kimwe nuko uno munsi Aslion yemeje neza imbere ya kamera imbere y'abakunzi bamukurikirana yuko uwakunda ari wewe uwafise ari wewe sivyo ivyo rero bigutuma urema hama uri kurira iyo urize utuma beba agira ikibazo mu nda rero iha amahoro ubundi yatweretse ko agukunda guys yatweretse ko akunda umugore wiwe yatubwiye ati la bronze nashaka agenda ariko uno mugore asigare mu rugo sivyo niho rero sivyo hora nizere ko bitaza kuba suite yindi mbi tumaze kuva hano ariko yakwemeje kagukunda ubundi ni gake abahunga kwemeje kagukunda hama abishimangiye cyane n'imbere ya kamera en plus nk'umuntu nka Aslion tuzi byari bigoye ariko yavyemeye aravuga ati wo nkunda ni wewe nta mpamvu yo kwira rero sibyo Aslion ariko turashaka kumenya kimwe canke bibiri kuri wewe gatoyi naho bimeze gutyo naho bigaragara yuko umukenyezi wawe afise amarira menshi kandi afise agahinda muri kano kanya turashaka kumenya
ni gari Aslion yafashe icemezo cyo kubana n'umugore mu nzu igihe namenye yuko just ari umwana agira ati agira vuke ndavuga ati n'ubundi ndakuze arageze yuko ngira famille ndavuga ati bon reka fata icemezo nyene nanje mbo umupapa mu bandi ko kuvuga ati bon ibintu by'ubusazi ibintu byo kwegana n'aba nyene tubibona ndagati abakobwa muri industry bataratekereje ataragira ati areka ndavyihorere tubama but at the end of the day nta kibu yaraje ariko urabona ko ari byiza kubwiza ukuri umukunzi wawe mu gihe muba muri kumwe kugira ngo ikizoshika cyose azoba yaramaze kwiyakira nyene ni byiza kuvuga ukuri ariko ukuri nako buri kintu cyose kigira igihe cacu uraraba igihe ciza runaka cyo kuvugiramo ikintu kidakomeretsa umuntu kurusha ukavuga ati bon muri kino gihe ko bimeze uko uyireka mbe ndabikabutse kidogo amigazo ameze neza nta kibazo nzobimubwira Mwendi majambo tuvuge yuko utari bwafata icemezo ntwari bwabone neza ko ari wowe uhitamo ngo mubane mu gihe atari bwatwara inda yawe ahubwo kibazo nuko ntabwigiye nicari bwagire cyo kumubwira ati burya ibi byarabaye ariko right now narafashe decision ariko sinumva ko ariko urumva nk'ubuye bishitse nk'uko ubuye n'ubundi ndabimubwiye ubwira ati bivuze kubera ko ndagufumye nashobora ko nyizera ariko ubundi umuntu urinze agira kuri etape yo kumubana mu nzu nta mpamvu yo kumuhisha buri kimwe cyose kuri wewe baravuze ati ukuri kose si ngombwa kuvuge neburi urumva si ngombwa buri kintu cyose kiba hari ibintu nyene uvuga ati narabisize inyuma narabikemuye ko bitamenyekanye ngo bijabona bo reka mpoesha nenda ndashaka kumenya ikindi kintu turakuzi muri Simba Gang turakuzi muri management zitandukanye hama uno munsi twatubona Aslion abana n'umugore mu nzu byo babikorohera mu kazi kawe urugendo rwarumeze gute gushika mu muziki wawe n'undi umuntu w'umugabo n'umuntu aroranye ibintu akamenya ati bo muyo n'umwanya wici agatandukanye kiniki iye kugira ngo nyene buri kintu cyose kibe kiri ku rutonde urumva uravuga ati bo kubuye inshingano zibaye nyinshi ubu yereka uno mwanya nzoze ndawa famille uyu mwanya ndawa kati nk'ubu urabona bivanye nuko yibongenze na biwa narayimuye ndayishira ngaye kugira ngo akiza akabazo canke kimbe ndi hafi ubundi tukwita umugabo w'intwari ndagerageza uko shobora nuko ibibazo bimwe nyene bitabura basi nawe narazi ko ndamukunda arazi ko ndamwitaho arazi ko nkora ico nshoboye byose n'ubu nyene atavyerangwede dukunze kumva ngo abastar akenshi cyane abo Burundi bakunze kuvuga ngo ntibubaka ngo zigume ariko Aslion no munsi ari kumwe n'umugore ako turashaka kumenya mubanye biciye amategeko canke ni ibintu byo kuvuga ati ko afitiye ikiremwa mu nda reka ndamwiyegeretse Abundi bona bwo nkunda kuvugira ubuzima bwanje buri ni kinye nari byo nshobora gushiringa abandi nshobora kubishiringa abandi ariko gusa kuba tubana kandi ata miryango iri kutwiruka ko cange minsi nye tubana amategeko nta kindi wowe uciyita amategeko n'amategeko yawe n'umukunzi wawe icyo mwemeranije cyangwa icyo mushaka gushika ko nyene kuba mufise intumbero imwe turakunze kubona abandi vyanse bakabana imyaka ingahe amabikanga niki Aslion ari gutegura kugira ngo uzibuze urugo rwe rukomeze kumera neza kandi arushirije kurushinga rugume cyane ubundi bwo buri kintu cyose gikemurwa n'igihe kwihangana kurindira no musi parce que urumva navyo ni bimwe mu buzima busanzwe kurya kuntu bufise akazi umwanya umwe bikanka undi mwanya bigakunda ukarondera ukabura no rukundo nyarige mushwana no munsi umakari mu mudi tari nziza mugashwana no munsi indwi imwe indwi zibiri ariko kubera ko nyene mutari buce mufati na decision kuvuga ati ngo mutandukane ukavuga ati bo nta kundi ko bibigahera
bigaherejwe akazi ibindi bigaherejwe akazi ibindi bigahera bivana gusa na decision. Umukonzi turabona yuko yashavuye no kurira akanarira ni igiki wumva yuko wamusaba canke wamwifuriza muri kano kanya? Ubundi sindameco gukora muri uno mwanya kugira ngo ndamubaze amarira namuteye canke umubabaro namuteye no munsi, ariko ndaza kwigiye ndabe ikintu ciza nokora kugira ngo ndabe yuko ico kintu ndacuzuza iyo esheke ndayikura. Tuguherutse uriko uraca mu zindi management rero bagufise mu minwe, ariko uno munsi tukaba tubona nkaho umengo usigaye ukora ibintu ku giti ciwawe. Twovuga yuko wikorana canke ufise iyindi management uba warahinduye mwa muriko murakorana ubu? So oya ndikorana nta yindi management ndimo, nta nubwo mfise gahunda muri uno mwanya, ariko navuze ati reka ni concentre nikorane nikorera utwanje kamsa bimwe mweshuye kubyikorera hafi nka byose uretse gusa video, ariko ibisigaye navuze ati nta mpamvu yuko nogira ndashobora kwiorganiza jewe ubwanje nkafasha n'abandi. Kubera kurabona nk'ubu usandi occupé na service zo kugira zo gufasha abandi, hari indirimbo zanditse, hari amaprojet yo kugurisha nk'abantu bakeneye indirimbo, bakeneye just a recording nziza, bakeneye umuntu abagida akaba coaching abisanzuye. Rero basi ngombwa ngo arinde kumamagara mu studio turirwane canke arinde oya arashobora kuza ngaha tukarecordinga buri kintu cyose bikagenda neza. Noshobora kubaza ati ni rihe tandukaniro canke nakahe karusho wabonye mu gihe ari kubona management n'ubu uri kurikorera ku giti ciwawe? Ni kubera ko aho bipfira ubu habona kandi utabita ku wundi muntu, byapfiriye ko byagize kandi umwanya wari wose ukenewe ufise gukosora. Cyo kena management ushaka kuvuga ati kubera ko management akoze ibiye no byapfiriye, kubera nashaka gusora indirimbo kuno kwezi n'ivyakunze, kako nashaka gusora video we n'ivyakunze, ugasanga umengo biri kintu cyose kiba uri kugishira kuri management canke management kabiri kiragira uruhara umunani mwisubira nyuma canke gutuma akazi katagenda neza. Abafana bawe kumbure barakwiteze ikindi kintu gitandukanye nico wahora utanga canke bitandukanye cyane bivanye n'ibiriko biratrendinga muri kino gihe. Noshobora kuvuga ati ni giki wo kwitega ko muri kino gihe n'ibikorwa bishasha canke imigambi wo bafitiye kugira ngo komeze kubanezereza? Aroje abafana bawe barakwiteze ko byinshi bitandukanye paraporo y'ibiriko biratrendinga muri kino gihe. Ni giki uri kuri abategura kugira ngo komeze kuryohereza imitima yabo? So ni bandindire gatoyi, ariko projet zo zirari nyinshi, buri kintu cyose kirameze bien. Bandindire gato gusambanze muri album, amanina mara ku muri album, mbone rero kwinjira muri industry neza, mvuga ati ndagarutse just akazi ndagakore uko bisanzwe biri. Tuvyite ko ari kurindira ku muri album canke tuvyite ko ari kubera yuko ofise umufasha yibungenze na cyane ko dusanzwe tumenyereye yuko akenshi yo aba star bacu bafise ama occupation yandi nko gutegurira umwana canke bafise umugore mu nzu, haba ikigabanutse ku murindi canke umuvuduko w'ibikorwa byabo? Ku muri album amini kubyara. Ni giki uko urategura ku mwana wazovuka amprise avutse ari umwana wa Aslion? So igishoboka cyose, kubera ko umubyeyi wese akora igishoboka cyose ku mwana wiwe. Ikize nyamukuru bwa mbere na mbere bari nk'igiki? No, sindamenya ngo nzovyara umusani cyangwa nzovyara nyina afite ijwi ribi ryo kuririmba, ariko afite ijwi ribi ryo kuririmba. Atoje nk'irya nyina urumva ntabwo uri gukomeza kumubaza kandi wanamurijije ngo afite ijwi ribi. Urabona ukunda ariko arakuraba. Ataza kuye. Uracongeramo ibindi ngo afite ijwi ribi. Nari nibage gatoya. Ni ariko antoye nawe nomenya ati ye azo umusani, atoye nyina nomenya ati azo umudandaza. Mama wiwe ko dukunze kubona kenshi abantu muririmba mukunze gutora abantu mu wamusangiye impano canke hari ico wabongerereza ku mpano zanyu. Ni giki mama wiwe yo bafise muri ivyo? Asanzwe aririmba, asanzwe aja mu clip video, asanzwe afise yahe impano bijanye mu na karere yawe? Arumva kuririmba ntaririmba
kuja ama video age mu video yanje gusa ikintu nzi ashoboye afise yoshora nk'imana muri entertainment Eyana yo promota mwiza pe paski Eyana tangwe gwatarisha ikintu Okay. Eyana marketing yiwe araguhata shaka ati we peti uramuzi wewe Eyana araje gwatarisha pe bivuze yuko ne mufana wa mbere ufise bon oya ariko baramonda ariko baramponda kwira ati ahubwo buririmbo bw'inkondo kumuririmbo ubwo burimbo bwe kubita amapiano banjukasho sasa nuko rero nyene arabizi uko ndenzo yumvise indirimbo yiwanje kwira arasisimuka ariko rimwe na rimwe aragara kubwira ati ntabirenze yangira ngo ni kujyanye nawe rikashaka kugira okay no vuga ati kuva wafata icemede cyo kubana n'umufasha mu nzu ni ikihe kintu ubuzima buraguha gitandukanye nuko waruri ukiri wenyene ubundi bwo kare narabona nyene umugore afise inda ati sabigenda gute sinarinzi yuko rero ari ayo umugore afise inda kubaga bamwe rero batangura kurara irondo okay kurara bicaye kugira iki sinarinzi yuko kwiri ubwana butera imigere myinshi mu nda sinarinzi ko nanabigize narinzi gusa ko indi bituje nyene itekanye ko oye ariko nk'ubu urumva ndi kuyibona ikindi naco urumva umaze kubona umwana ku turu yawe ya mbere urumva n'ikindi kintu gishasha kiba kije mu buzima bwawe kandi utasubiza inyuma kandi gikomeye cane nuvuga ngo ubuno umuryango wawe umaze kumenya yuko kumbure Aslion afise umugore babana mu nzu ni igihe ikintu wowe ugufasha muri kote y'urugo canke muri kote y'umuziki wawe Borazo munagirwa n'umuryango impanuro ibiki kandi urumva umuryango hari byose babihari urumva umuryango ufasha muri byinshi bisaye bitandukanye parce que umuryango umwe ntabwo aba ukeneye amafaranga cyangwa ibiki ariko presence yawo gusa ibihagije nibiki vyahindutse kuva utangura kubana n'umugore gushika no munsi aho witeguriye kuri nk'umwana hene kwera ku ubuntu nyene bw'ubuguruguru bwo kugira iki yeba biteranye ubwo ariko birasanzwe iyo ni ikintu cahindutse nuko navuze ati abo nashaje twifoke n'ubundi nta wundi munezero nta wundi kitu nagena kimwe nzovuga ati ngombeho ngo nije ngo kushatse nk'atabibazo bihari umungagirwa n'ibibazo tu rero igihari ni gutekereza hama rero umuntu akagira ico agwanira mu buzima mu minsi yahera twakunze kumva Aslion avuga cyane ko atamugore yogira ufata nkaho mengo basinzi aramifatiye ubwiwe ku buryo aronse nk'ishigama mihanzi mutamwe imitahe ko yobwira umugore ati je buryo ndafise umuntu adutamwe hama tukabaho yeba ivyo bitekerezo gifise canye ziba zarahinditse kafata ibindi bitekerezo kuva uzaniye umugore nyene urumva vyashitse nyene tukabijena nyene tukabona ko ari ibibazo bikimbuka yire twabidirinze fresh urumva umuntu yokwitupa kidogo Amarira agatera ico kiba aranyica none bishitse akaba ari umugore wawe yamaze kuvyara ameze neza hama agacaronka ishuka dade iraho agaca muvuga ati jewe naronse hari ikigabo kiza kirama amahera wo murekura kugenda kuzara yarazana canke uzagenda gute nari cyo gusumisha pembeni rigari bivye nyene kikuraba mu maso kuye kikaba kirangije urumva kikagutamo umufungo mutarinze no kubigira oya uzi neza yuko musangiye umugore wawe nkuko nawe wogenda ku umufubuzi kwishuka amamira babigirire gana nze ndashaka kudafura ariko nyene nka hangi ati ndungikira nkayita nkwe nkayita nkwe nawo kufubura yo nkaca nkwepa nabyo birashoboka uraza ati bariwe no atari ko batakoze ko kuri totoyo ngo umugore bishitse akakubwira ngo uhitemwo we canke umuziki muri maka ahubya guhagarika kariyere yawe yo kuririmba canke kwandika canke ibindi sanzwe ukora n'igiki wokora I don't think so ko yobikora abiramutse bishitse nk'ubu akavuga ati jewe rero bivanye nk'uko nkika hejeje kuba akavuga ati ubwo bukoga kwikurikiza inyuma ntabwo shaka ubu rero nkeneye yuko uhitamo umuziki canke jewe na cyane cyane ko dusanzwe tuzi nk'aho mengo abantu b'abastar nka bamiye gusanga mukurikirwa n'abakoga benshi akavuga ati kugira ubirinde rero heba umuziki
aya nawe narabizi uko ndabirinda ariko just arazi ko ari cyo kintu ushoboye shaka kura wabimbutse arakwica bishitse akabikubwira byitamo gute nk'ubu wamushavujana ko no kwira yarize turagiye yakubwira ati guhera no munsi rero hitamwo umuziki canke jewe ana bikwana itosira kurya gute okay akona kura barakwice sindakuvugira tosira kurya gute twosubira kuri inzu gute ubuzima bwacu bandanya gute muri makuvuga ati uhagaritse umuziki n'ubuzima bwawe wabusa n'uhagaze nyene imyaka yose maze nkaca nangura ikindi kintu gije gushasha en plus ngatangura kuciga bushasha atikitana kuri mo en plus kandi umugabo agirwa n'akazi yake umwishingano cyaba yumva nyene ibintu byose birisa ariko iyo yafeninze nyene kakaracho katakiboneka nabwo yumva nk'umugabo muri makuru avuga ati akubujije umuziki wohitamo kumuha nimo kuvuga ati emera uhebe ubugabo bwawe utubugabo bwawe bitare ngawe ndagusumire cyange abantu uhitemwe none woheba kuba umugabo urumva bivuze ko uhitamwa kumuheba hakuheba umuziki je no ndamwebye neyo bamebye sije no bandamwebye neyo bamebye ubundi cyo batandukanya no kukubwira ngo heba umuziki mu wamutandukanye iyo bamebye iyo baguhevye iyo bamebye peko udocuvuga ati je umugore wanje ndamukunda reka tuzorondera ubuzima ukundi ufumuja mu isoko ucuruze ariko durondera ukundi gute mu mwana wanje yifitiye afise DNA nk'iti wanje zigisana amacabona se wari kudandaza intore we numva ko nzo ndiko ndamumara amazi iriga Joshua kubimbuzi trying ndabiri none umwana wanje nawe azocagira mind z'intore kari biri mu maraso ibaze bro urumva namuna wongi cari okay namuna wongi cari no muntu rindi ko ndadandaza usanga nagiye nateye iswaganye n'ukuntu abandi bakubisemo bya biti sinzi byakaze ariko cyo gasanga ya agenyene wambaye mugiye abaje kunshorera ari ayi bakina Fatuma bandukana ari kunwengera neza nabwo bikaye nawe cyambwira ati n'intore ndatiye umva nigishobo shaka kuvuga ati reka ninze ndisigira amarangi nagenda niteye freshe nonze neza ikimabujari yahe kikabanza kwanza kikamamagara ati sasa we vipi none rero banakazi nakamwe katagira bisaba gusa umuntu ari kudesida gusa nakindi novuga ngo ni igiki cyaguhaye amahirwe mu buzima hagati y'urukundo hamwe n'umuziki bo ni byose ntabwo ukora umuziki atari urukundo ufise niba ukora umuziki atari urukundo ufise ni ibintu biba bidakunda ni kuvuga ati byose bitanga amahirwe urukundo rutanga amahirwe n'opportunité kandi n'akazi nyine n'amahirwe birakunze gushika akenshi abagore bagafuha cyangwa kagira iki iyo ravye nk'ama challenge gendura kora n'abandi bakobwa canke abo muvugana canke ama deal menshi gendura ronka nibora bishika bikamubabaza bigatuma muserera mu gashwana nyene kubera ko telefone wanje ashobora kuyitora akaraba akagira dark ari ibintu nyene bidafasha ababona nyene yuko ivyo tuyagara akazi gusa tabindi birenze ni giki kintu okay ubundi bwuretse gusa ibyo nk'utwo tuba twaritayemo nyene intamubwiye kuva mbere ubundi bwo jewe sanze ndi wa muntu uvuga ati bo nta mpamvu nimwe yotuma ncitinga nta mpamvu nimwe yotuma ngira ariko iregure ko mvuge ngo vyashitse ngo mbabarira ngo nitariki no mamba prefera nimba turi kumwe nyene bishitse tugatandukana twaratandukanye mu mahoro amankagira indi shwego nabwo nagira shwazi biri cyane novuga ngo ni hehe ufise nk'icuri kurategura canke aho ushaka gushikana umugore wawe muri kino gihe akiri umugore wa Aslion bo ubundi bwe cyambere cyane sinamugize mama w'umuntu okay wamugize iki mama w'umuntu agiye kwa mama w'umuntu bo icyo umuntu agira ikintu cyitwa umugabo agira umugore ni kumugira agaciro akaba umugore avuga ati ntakubitwa nagira iki afite abarizwa kandi aratekanye nta muntu ari kumutesha agaciro bamuzaniye akabandi agira iki
uko nyene abamaze kumukora ari bakari umugore nk'abandi kandi akomeye. Okay. Yeah. Ni cyahe cifuzo wifuriza umugore wawe? Ubona ukiteka igihe cyose yoharanira gusa kubaka kurusha gusambura. Okay. Ngaho rero dusubire gato kuvyabaye tugishika. Nkawe nka Aslion ubonye la bronze aje ngaha akavuga ati waramuhemukiye nkawe nk'umugabo ni gute wavyakiriye ni gute uyumva gute basi canke bimeze gute kuri wewe? Kunyene namaramaye nasebye. Okay. Kubera ko ngo amanota nari mfise yarisama no kurumva ko nakayisheke. Okay. Ariko kandi kukote yiwe nawe ndamutahura parce que sinabimubwiye mbere ngo ndambwire ko vyarangiye it's a mistake n'amakosa nakoze. Yeah. Ariko iwe risirutse niriba ricisha isuka. Yeah. Ari bizogenda neza. Mbo bizoira sino mujajinga ngo ari abandi bagiragire canke gire sing like that sinovuga ati ngo ntazo barasinze ariko nakoze amakosa. Okay. Ni iki kintu la bronze yagukoreye catumye wumva yuko uja gutera inda hanze kandi nawe ari umukobwa ari gushobora kuvyara? Bon, nta kosa yankoreye ariko urumva wamaze gutera inda reka avuga ati bon right now uye afise umwana ntiyumviye kumukura ntiyumviye kugira iki ntiwobushaka umuryango kandi amongere kandi uwica. Bisigura ko bronze byari byanse ko kuvyara ari mpamvu washuja. Rundi yaravye ati umuntu atinye ati nyamwinjiranye so urumva rero yaragoswe imyaka 2 sinzi ko byagenze nyene ariko nakundi. Barazobona uwundi azomutera inda azogira urugo rwiza amananje tu ndi vyanje nabanje. Bivuze ko utigeze mukunda ahubwo washatse umwana igihe cyose mwabanye? No nye naramukunze ariko nabwo ukunda umuntu urumva hari ivyo udashobora kunegrisha. Naramukunze ariko kandi haraza ubundi impamvu ituma ndamukunda kurusha rero kugira ibihe bihinduka tu ibihe bibindi harajunda impamvu ituma ndamukunda kurusha ndavuga ati bana rero nempengamiye ngaha. None kutamugije kuri hama yumve yuko yavuye mu mahigana? So natinya gusa ni kujya yavuze ati buri kintu cyose bisaba gihigiye nasi nabonye nyene atari cyo gihe ciza cyo kwimubwira ariko ndavuga ati reka mbaze ndamuha impamvu ifatika. Okay. Ya pasi nanze katari kubitahura atari kubyumva ari umuntu ubona nyene yarakuyemo neza ari bavuga ati nyene namahitamwo ofisi guhitamwo ku uruhande rukenewe cyane gusumba. Nk'ubu abafana bawe bahora bakubona nk'umuntu ari serieux ariko ubwo babonye kino kintu barashobora bamwe kubitahura abandi ntibabitahure. Ni iki wabwira abafana bawe canke abakunzi b'umuziki ndundi kugira ngo umuziki canke ishusho bovuga ati yari sanzwe ihari ikomeze kugira karovera ku bakunzi b'umuziki ndundi muri rusange? Ubundi bwo bon nta muntu n'umwe kujaje ngo ndi parce que nta muntu mweranda baho. Icyo cyo kibaho. Ahama rero buri muntu wese agira kahise nta muntu n'umwe mbere ko yubaka urugo nyene bitashika kenshi birakunda gushika. Arafite abo bayaga runaka ku ruhande abari abagenzi biwe sana kandi bakimwumvamo nk'abagenzi abari bamufise ko target. Urumva umuntu akiri umusore ayaga n'abantu bisanzwe kumandika ishusho bitumeze bona akakwishura it's fine ni bon. Akwera bazati nta muntu bari kumwe anytime ngaza kugira mukondana canke ari ibintu bisanzwe n'ubwo badakundana. Rero birinze bishika ntibivuze ko umuntu atari serieux ntibivuze ko umuntu adakunda ntibivuze ko atubaka deja umugore warabizi aranje aransobanukiwe narazi ibyo nshobora gukora n'ibyo ntashobora gukora igihe tumaranye nuko atari kinini. Aho rero ndumva yuko uri intwari y'umugabo numva ko twagushimira cyane kuba wemeye yuko kano kavuyo kaba ukavyihanganira hamantu natwirukana ukatwemera ko tukomeza kuganira ndagushimire cyane. Sinari gwishi ibimenyetso nateza nyene kugira ndayiko birangira. Murakoze cyane ko watwemeye ko tuganira nizere yuko abakunzi babagiye kumenya byinshi batari bwamenye cyangwa batari bwumve kuri Aslion bakonze. Murakoze vraiment anje ndabashimiye.
n'umudamu wacu turamushimiye cyane aho twamurijija twihanganire ko turamushimiye yuko yihanganye akatwakira mu rugo rwiwe hama ntakometse kudushavurira cyane akadutiza n'umugabo we tukaganira madamu murakoze cyane ndaza kwikemura turayaga uraza kwikemura muraza kuyaga ya nubabwira ngo rero naho ubutaha abakunzi ba Akamo TV dukomeza kubashikiriza ibigiye bitandukanye ari nayo mpamvu no munsi ko twabazaniye inkuru itari vumbi kuri Aslion wacu canke wanyu mwakunze canke mukikundana no kugira ngo dushobore kumenya ati nibiki arimwo canke ageze mu biki muri kano kanya mukomeze kugumana natwe kuri Akamo TV mwibukira subscribe na j'aime na partage kugira ngo mukomeze kuba mu bambere baronka ibiganiro byacu bigiye bitandukanye murakoze cyane